Amahoro cane nibaza ko mwiriwe neza muraho mukomeye. Ego uno musi rero hari ibidasanzwe bimwe bigiye bitandukanye vyagiye bivugwa na cane cane na perezida wa Amerika aho yagiye avuga amajambo atandukanye yerekeza ku gihugu ca Iran aho yavuze ngo umuyobozi w'ikirenga azosubira gutorwa. Umuyobozi w'ikirenga wumve iri jambo, umuyobozi w'ikirenga azosubira gutorwa muri Iran. Umuyobozi w'ikirenga azosubira gutorwa muri Iran azotegerezwa gutorwa na Amerika. Bisigura ko umuyobozi azosubira kuba w'ikirenga muri Iran azoba yagenywe na perezida wa Amerika. Akabisigura mu buryo bwagutse avuga ngo ni mu buryo bwo kugira ngo yikingire ngo ibizoza mu nyuma, nkuko yatanze akarorero ko abayoboye ubwa mbere bagiye babagora cyane. Aba bayobozi bo muri Iran bagenda babagora bavurwa mu buryo babwe bitandukanye, akavuga ko ari we ashobora kuba ashitse ku kintu cyatari, akavuga ko umuyobozi w'ikirenga azosubira kuyobora Iran ategereza kuzoba atowe na perezida wa Amerika, kandi birihutirwa cyane, aho yagiye avuga ibintu biba bigiye bitandukanye na cyane cyane ivyo tuza kubigaruka ko mu yandi makuru aza gukurikira. Aka rero inama yakoranye muri Amerika yavuze ko perezida wa Amerika bamwatse uburenganzira ndetse n'ububasha bwo gutegeka ku bisasu ndetse se no gutera Iran ataburenganzira azoba afise bwo gushobora kuvuga bitabanje kwigwa n'inama no kwitwa ikirenga ya Amerika kugira ngo bashobore gutera Iran bavyumvikanye ko byose. Ivyo rero bikaba bigiye kwerekana ko menga aratwa ububasha gatonya bivanye n'ukuntu ivyo yiyumvira byose aba aca abikora. Amerika rero iri mu yabirana cyane cyane ko bariko barakubitwa bimwe bya hatari, bariko bakubitwa mu mpande zitandukanye, bariko bakubitwa ku birindiro vyabo, bariko bakubitwa ahantu hose bariko bashize amaradare yabo. Nkuko nababwiye mu kiganiro carenganye, bariko bagerageza, Iran iri kigerageza kubaka communication, iri kigerageza kubavunira mu mavi kugira ngo ivyo bakora byose baze barabura ukuntu bakominikana. Aho rero Amerika yacifata ivuga ati ko bimeze uko rero Iran iriko iradurasa ikoresheje ibikoresho biciriritse, iriko iraturasa ikoresheje utudrone tw'amakenya tukadusamburira ibikoresho vyacu twubatse bituzimbye, ndetse na cyane cyane ko kugira ngo igikoresho gisubirizwe bisaba izindi nguvu, naho bavuga ko Amerika ishobora kuba ifise amafaranga menshi, ariko ibu imaze kugera mu ruhombo runini cyane tutaramenya amadolari ndetse amamiliyardi n'amamiliyardi y'amadolari bamaze guhomba cyane mu bijanye n'intambara itarakwiza n'ukwezi. Rero bakaba batanguye kwiyegereza ico twokwitwa Ukraine mu kuyisaba ubufasha rero umva perezida wa Amerika ndetse canke se Amerika iriko irasaba Ukraine n'ubufasha bw'uko Ukraine imaze igihe mu ntambara irasisha utudrone twabo twamake na cyane cyane mu ntambara yabahuje n'Uburusiya, ariko bakavuga ko donc utudrone iyi Iran iriko irakoresha ishobora kuba iriko iradukura mu Burusiya. Bakavuga ati rero reka twifashishe Ukraine kugira ngo bahangane. Utudrone twa Ukraine tugugwa amadolari 30 canke gushika kwijana, bashobore kuba bonyaruka kugira ngo banabo bahangane na Iran kugira ngo barasishe kumbure udukoresho duciriritse turase utundi dukoresho duciriritse twabo, na cyane cyane ko hose ubu intambara iriko irakora cyane ari intambara y'amadrone. Rero aho rero uno musi uyu mwanya nyene turiko turavugana Ukraine Amerika yamaze gutangura kurasa cyane muri Iran, aho bagiye barasa kumbure ibirindo bitandukanye, ariko itangazo ryavuzwe n'umuvugizi wa Iran irikavuga ko bagiye kuzana kumbure kunyegurura kumbure kugobotora mumvirize aha hantu bagiye kugobotora ibikoresho ibyo tugutwa ibigwanisho rutura atana hamwe birigera bigirasa, atana hamwe birigera biboneka kumbure ibigwanisho bari barabitse bigiye kunyeguruka. Aho rero bakabibwira Isiraheli bakayiha gasopo kubera ko Isiraheli no munsi yarashe
muri Iran bakavuga ati basubiriye canke se bakaguma bitwara uko bariko baritwara, Israel ikaguma yitwara uko iriko yitwara ko itaza koroherezwa mwuno mwanya, itaza kworoherezwa, kumbure inyuma y'imisi ibiri bazoba bamaze kurasa Israel, kubera ko nabo bariko baragerageza kubasatira mu buryo nabwo nyene batariko barashaka, kubera ko Iran iriko irarasa cane abantu bariko barabasotora. Abantu benshi ntibariko baratahura impamvu Iran, nkuko nabivuze mu kiganiro carenganye, ntibariko baratahura impamvu Iran itariko irarasa Amerika, ahubwo iriko irarasa ahantu hose Amerika yasize amaradare yayo. Amerika ntabwo yigeze ishira amaradare yayo muri Amerika, ahubwo amaradare yayo yagiye ashira mu bindi bihugu kugira ngo bishoboke iminara bahanahinara itumatumanako, bishoboka ukuntu bashobora guhana amakuru kumbure kw'isi yose binyarutse. Rero icyo nico kintu Iran yagerageje gukuraho, na cyane cyane kugira ngo ibake communication nkuko nagumye ndabivuga. Rero nubwo Amerika iriko irashaka kuguma iza mu ntambara cyane, burya Amerika bamaze kubaka communication mu bihugu bimwe bimwe biba bigiye bitandukanye vya Buraya. Rero Amerika uno musi nyene niho yarashe igisasu bakomeje kuvuga ababimenyereye ko kidafite uburenganzira bw'uko gishobora kuraswa kw'inosi. Icyo kisasu rero bafashe bagikuramo ubumara, Amerika nyene igitera muri Amerika kugira ngo yereke abanyagihugu bo kw'isi yose ko hari ikintu ibuze ifise, ata kibazo na kimwe ifise, umwanya n'umwanya yiteguriye kurasa ndetse no kurimbura Iran. Na cyane cyane bakabwira ko abasirikare bo muri Iran botangura gutoza ndetse no kubwira abanyagihugu bo muri Iran ko bo kwigenza buhoro, ko na cyane cyane bashobora kubatorera umuyobozi w'ikirenga mu misi iza. Ariko nk'imbono yanje sinshobora kwemeza ko ibi bintu bishobora kugenda nk'uko Amerika iriko ivyiyumvira, kubera ko nabo ntibazi ico Iran nayo ifise. Bashobora kuba bariko babivuga kugira ngo batere n'ubwoba Iran, ariko Iran nayo ntabwo bifise. Uravye amajambo iriko irashikiriza, ntabwo ifise iriko irakorana ibi bintu. Rero tukavuga ati rero Iran ivuga ko ifise ibigwanisho rutura bitarigera birasa n'umusi n'umwe, ariko Amerika nayo yerekanye nk'uko umenga ifise ibigwanisho rutura yiteguriye intambara, irasa kumbure igisasu kimwe kugira ngo yereke Iran ko yiteguriye intambara. Tukavuga ati rero namba hariho ibigwanisho bitararaswa na rimwe Amerika itazi canke se Israel itazi, murumva ko ico kintu tutovuga ko Amerika ishobora gutsinda Iran, na cyane cyane ko Iran hariho ibigwanisho ifite Amerika itazi. Ariko no musi Amerika imaze kurasa ico gisasu, Iran yamaze kumenya ko ico gisasu Amerika igifise. Urumva irashobora kwitegura bihagije, ariko Amerika irashobora kutitegura bihagije bivanye nuko Iran hari ibigwanisho byinshi ifise Amerika itazi. Ivyo bintu rero turaza kuvyerekeza mu yahe nzira. Turabona ko intambara ziriko ziraba, ibihugu vyose biriko biratera, harononekara ibintu. Gushika ubu hamaze kononekara ibintu vyinshi ku ruhande rwa Israel na Amerika, naho na Iran imaze guhomba, ariko surugero rungana no gwa Amerika. Amerika hambavu yuko imaze guhomba, iramaze guhomvya ibihugu byinshi biyiri inyuma, bimaze kuba byotegwa mu ibisasu vya kirimbuzi bitewe n'amadrone avuye muri Iran. Urumva ko burya haramaze guhomba amamiliyardi y'amadolari kumbure ku mpande zose. Rero tubabwira ati mukomeze kubana nacu, dushimira abantu bamaze kugira subscribe, dushimira abantu bamaze kudukurikirana, baduterera imyiyumviro inbox batubwira ivyo dukwiye gukosora. Mwese turabakunda, ntabwo tubaheba, tuba tubakurikirana cyane kugira ngo dushobore kubana namwe. Rero mukomeze kubana nacu, kumbure turaza turabageza ko n'amakuru aba agiye atandukanye. Mu kanya gatoya tugomba tubagezeho ayandi makuru mashasha ariko avugwa na cyane cyane ku Rwanda, aho
ibihano bikomeza biba vyinshi, aho n'ibindi bihugu biri ku mugabane kumbure biri hamwe na Amerika navyo nyene vyamaze guhaguruka bishaka bigomba navyo gutorera ibihano u Rwanda, na cane cane mw'ibi bintu vy'intambara ya Kongo. Rero turaza kubandanya n'ibindi biganiro bikurikira, mukomeze kubana nacu tubagezeho ibintu biba bigiye bitandukanye. Murakoze.